nimba atacu bigutwaye uyu munsi nagira ngo dufatane urugendo rukomeye cyane noneho dutemberana ahantu hatangaje cyane ku isi. Ruraza kuba ari urugendo rudasanzwe ruza gutuma tugenda dutangazwa n'ibintu byinshi cyane bijyobeye ndetse kandi binanezereje. Aka kanya nyene reka bidusabe kugurura ikarata yacu noneho twihweze neza urugendo tugire dufate. Ruraza kuba ari urugendo rudasanzwe, turaza guhera ku gice c'ibahari y'Abahinde bahita Jellyfish Bay, ni muri Australia, aho dusanga amazi ahora ajya ku rumuri rw'ubururu, ukabona neza ko anezereye kuraba kandi anatangaje cyane. Ukibaza ati ni kuki aya amazi ahora ajyaka bikatuyobera. Nyabuna mbere yuko dutangara banzureke tuze kubandandiriza muri Indonesia, aho dusanga ikiyaga bita ngo ni Kawa Ijen Lake. Aho haraza gutuyobera cyane kubera ko tuza kubona amazi asa neza y'ubururu, ariko ibyo byo gusa neza biraza guhinduka mu ijoro, aho ibyo twari ko twita amazi bitanguye kwa kurubeya y'ubururu. Noneho twifate ku munwa dutangare dusigare twibaza uko byagenze. Ariko kandi urugendo rwacu ntiruza guherera ngaho kuko ruza ko bari rurerure cyane, rurabandanya kandi ari nako tugenda twumirwa cyane dutangare cyane. Turaza kubandanya kandi muri Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi witwa Barrow City, aho tuza gutangazwa cyane n'ukuntu hashobora kumara amezi arenga abiri izuba ritaze. No kuvuga ko abahaba mu gihe c'urushana bashobora kumara amezi arenga abiri bari mwijoro izuba ritigera ryaka, none kandi bakongera bakamara ayandi mezi izuba ryaka ritarenga. Ubwo aha bari muci n'ahantu hadapfa kumera ibitegwa, ivyo kandi bigategwa n'ukuntu haba hakanye. N'ahantu kandi hakunze kubera ibitangaza iyo hageze mu ijoro mu kirere hahora haza umuyaga urimwo amabara menshi yakubururu, umuhondo n'ayandi menshi cyane abereye ijisho. Mbega bitegwa n'iki? Biraza kudutangaza cyane. Muri aka kanya nyene reka tubandanye urugendo rwacu. Ubuho dushitse ahantu hambere hakanye cyane ku isi. Ibaze ko ugiye hanze ukamara umwanya muto cyane woba wamaze guhinduka ibarafu, kandi ni nako bigenda ku bikoko biteba hanze mu mwanya biba byahindutse ibarafu. Biratangaje cyane kubona abantu bahaba kandi bushuhe bushobora kugera munsi y'ubusa inshuro 71 degrees Celsius. Kugira ngo nimiburi buruje hanze bigusaba kwambara ibihuzu byinshi cyane by'ubwoya kugira ngo imbeho ntiyimenera. Ibaze ko ukigerayo bateri ya telefone yawe ihita izima, haheza akanya bateri y'imodoka yawe nayo bikabuko nyene. Twamaze kugera mu Burusiya mu gace ka Yakutiya, aho ibintu byose bishobora guhinduka ibarafu. Ndakubwije ko rimwe runo rugendo rwacu tuzakubonerayo ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye kandi hatangaje cyane ushobora kuba utakeka ko habaho. Wowe gusa icyo usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva ahandi, noneho nyuma bikaza guhera twisanze tuzi ibyo benshi batazi. Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ndanaguha ikaze dutemberane ahantu hatangaje cyane kuri iyi si. Munyemerere rero urugendo rwacu turuhere i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Erie County, aho dusanga isumo ry'igitangaza ryitwa Eternal Flame Fire. Indani muri iryo sumo hari umuriro uhora waka kandi utazima, bigatangaza benshi cyane kubona umuriro wiyatsa atabiti canke ngo abantu bahore wawucana. Ariko nanone kandi ntibyo nashoboka kuko birumvikana ko hahora hatose. Abantu benshi cyane rero barahatangarira cyane, bamwe bakabihuza n'imyuka idasanzwe ishobora kubibaho hantu, kandi koko ubirabye byo kugora gutahura igituma ubwo rubeya ruguma gwaka. Ariko rero ivyo byatumye abashakashatsi bahaguruka noneho baja gukora ubushakashatsi kuri aho hantu kugira ngo bamenye icatumye ubwo rubeya ruguma gwaka atawugwakije. Nyuma nibwo ubushakashatsi bwakozwe mu 2013 na kaminuza yitwa Indiana University byerekanye ko aho hantu muri iryo sumo havayo gaze metane ndetse na etane, kandi igahora ivayo buri munsi ataguhera kuko ngo ituruka indani myisi ikamenera muri ako kobo kari indani myisumo. Ariko nanone kandi birumvikana ko ubwo rubeya rushobora kuba gwaracanywe n'umuntu, kandi ngo biranashika rukazima bitewe n'igihe amazi aba yabaye menshi akaruzimya, ariko ngo bakongera bakarucana. Birumvikana kubera ko hakwega ingenzi nyinshi cyane. Ubwo kandi bo baba bifuza ko abantu batamenya ko ruhora ruzima bakongera bakarucana. Bo bibabera inyungu nyinshi mu gihe abantu bibaze ko ubwo rubeya rufise indi nkomoko, bigatuma bumva hadasanzwe, nuko ingenzi nyinshi zikahurumbira cyane. Iyo ugiyeyo ntibakubwira ko ari gazi ituma ubwo rubeya gwaka, ahubwo bakubwira inkuru zidasanzwe z'uko ari biremwa bidasanzwe byaje byaza uwo muriro. Ariko nanone kandi ivyo ntibikuraho ko ari ahantu hadasanzwe cyane ngaha ku isi. Reka rero twibandaniriza urugendo rwacu muri Senegal, hafi y'umugwa mukuru Dakar, ku birometero 35 uvuye Dakar, aho dusanga ikiyaga gitangaje cyane gisa n'iroza. Ni ikiyaga rero kizwi cyane muri Senegal kubera uburyo gitangaje cyane.
bacita laclet bacanke lake rose. Ni ikiyaga rero gisa n'iroza izuba naho ryatse kigatukura. Iki kiyaga rero cuzuyemwo umunyu mwinshi cyane ugera ku 40%. Ivyo rero bigatuma naho woja muri ico kiyaga ciroza utazi koga utokwigera ugira ikibazo, kubera ko umunyu uri muri ico kiyaga utuma umuntu aca areremba hejuru y'amazi. Bivuze ko umunyu urimwo utuma utokwibira munsi y'indani y'amazi. Ico kiyaga rero kikaba gifise akamaro gakomeye cyane, kubera ko ariho hava umunyu mwinshi cyane bakoresha muri Senegal. Nanone kandi ico kiyaga gikwega ingenzi nyinshi cyane. Bivugwa ko rero kugira ngo ico kiyaga kigire iryo bara ry'iroza bituruka ku tunyabuzima duto cyane twitwa Donariera salina. Ico kiyaga rero kandi kikaba atamafi ashobora kukibamwo kubera umunyu urimwo ari mwinshi cyane. Reka noneho tubandanirize mu majaruguru y'uburengerazuba bwa Colombia, aho dusanga uruzi rutangaje cyane rufise amabara 5 atandukanye: umuhondo, ibara ritukura, icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'iroza. Nuruzi rusa neza cyane kandi rutangaje cyane kubera ayo mabara iyago. Ayo mabara rero akaba aturuka ku bimera byitwa alge bimera muri urwo ruzi, bigatuma urwo ruzi rugira ubyiza budasanzwe. Nuruzi rero rupima ibirometero 100. Urwo ruzi rero kandi rukaba rutangaje cyane bitewe nuko rusa mu mabara agiye atandukanye. Ariko rero ibimera biri muri ayo mazi ari byo bita alge bigenda bihindura amabara kubera umuco w'izuba, ugasanga urwo ruzi rusa n'umunwa w'amazi, ari naho baciye bagwita Rainbow River. Ivyo rero bituma abantu benshi bakunda aha hantu. Ariko kandi munyemerere ahantu ntitwatebe cyane kuko turacyafise urugendo rurerure cyane kandi rutangaje cyane. Ubuho tugeze kure cyane pe. Ni mu majaruguru ya Alaska ku nkengero z'ibahari Arctique, aho abantu bakunze kwita ngo ni ku gasongero kwisi. Hari umuji witwa Utqiagvik canke Balo City. Ni ahantu hatangaje cyane ku buryo ukijayo butangazwa cyane no kubona izuba rishobora kumara amezi 2 ritarenze ngo bwire. Ubwo kandi hakongera kamara amezi arenga 3 izuba ritaze ari mwijoro gusa. Ibaze kumara amezi 3 atazuba ubona. Aha rero wahashitse ni muri Balo City, mu muji uherereye ku nkengero z'ibahari Arctique mu majaruguru ya Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numuji rero witaruye kure cyane y'iyindi miji. Numuji upima ibirometero 55 bamwo ibihumbi by'abanyagihugu. Balo City rero numuji utangaje cyane kubera ko nk'ubu izuba rirashe mu kwezi kwa 11 ryongera kurenga n'imiburi buri mu kwezi kwa 2. Ubwo kandi ryongera kurasa mu kwezi kwa 4. Bamara amezi arenga 2 bari mu ijoro. Uyu muji rero ubu bawita Utqiagvik, wahoze witwa Balo City. Izina ryavuye ku mwongereza w'umushakashatsi yitwa John Barlow mu 2016. Rero niho iryo zina rya Balo City bace barihindura bahita Utqiagvik. Iryo zina kandi rikaba rikomoka ku bwoko bw'abantu bahaba bitwa Abanubiak, ari nabo bakomoka muri ako gace. Bikavugwa ko abo bantu babaye aho hantu imyaka irenga 50 iheze. Ahantu rero nkuko twagiye tubigaruka ko harangwa n'ibihe bitangaje cyane. Hari ibihe bibiri, ico bita polar night, aho myico gihe izuba ritigera rirasa mu kirengo kingana n'amezi arenga 2. Bivuze ko myico gihe hahora ari mwijoro. Myico gihe rero ubushuhe buragenda bukamanuka cyane ndetse bukanagera munsi y'ubusa. Ikindi gihe rero bacita midnight sun. Myiki gihe rero izuba biragoye kuribona ryarenze. Aha rero izuba riba rishobora kumena imbwa gahanga kandi mu by'ukuri ari saa 6 z'ijoro. Aha rero mu by'ukuri mwico gihe izuba ntigigera rirenga, ahubwo ubwo muribona rizunguruka hejuru amasaha 28 ku wundi munsi bikaba uko nyene. Mu bisanzwe iyi si yacu muri gwa rugendo ikora yizunguruka ko yongera inazunguruka izuba, ari nabyo bituma habaho ijoro ndetse n'umurango. Mu gihe uruhande ruteganye n'izuba birumvikana ko abari ku murango, mu gihe uruhande ruri nyuma abari mu ijoro. Uburyo rero isi yacu iconzemwo ni nka kurya kw'irigi ry'inkoko, aho usanga uruhande ruri hejuru rumeze nk'ugwonze ugereranije n'uruhande ruri hagati. Isi rero bayiciyemo umurongo bita axe uhuza pole nord ndetse na pole sud. Pole nord ni kajya gace kari hejuru y'isi, naho pole sud na gace kari munsi y'isi. Uwo murongo rero bita axe ari nawo isi izunguruka ko amasaha 28, akaba ari nawo utuma habaho umunsi ndetse n'ijoro. Uwo murongo rero wa axe burya ngo urahengamye kandi ugahengamira kuri dogre 23.5, ari nayo mpamvu uzumva bavuga ko isi hengamye.
no kuvuga ko rero muri ca gikorwa isi ikora izunguruka izuba yongera inizungurukako, yamara rero kubera ko ihingamiye kuri dogere 23.5 bituma ka gace kari hejuru bita pole nord gahora kitegeye izuba mu gihe gishobora kurenga amezi agera kuri 6. Ubwo kandi bikongera kubuko hakamara yandi mezi atazuba rirashe kubera ko ya axe isi izungurukako ihengamye. Iyo axe rero kandi ni nayo ituma haba urushana ndetse n'ici n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Wa muji rero wa Reykjavik uri hafi cyane ya pole nord, ari nayo mpamvu bya bihe bihinduka ko rya twabibonye haruguru. Tugarutse rero muri uwo muji wa Reykjavik hari ikindi gitangaza kidasanzwe kiriyo, ico bita fenomeno aurora, aho mwijoro hahora haza urumuri rutangaje cyane rw'amabara asa n'umuhondo, ayatugura, ay'ubururu, icatsi kibisi n'ayandi, ugasanga bibereye ijisho cyane, biranezereye cyane. Ariko ibyo nabyo nyene bikava kuri aho hantu hari ibihe bidasanzwe. Ubwo rumuri rero rukunze kuza mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa mbere. Reykjavik rero ni muji ubamwe abantu bagera ku 40,000. Nk'indi miji Reykjavik nawo ufise amashuri, ibitaro, amasoko, internet ndetse na televiziyo. Uwo muji kandi unagira n'ikibuga c'indege gicako indege ziba zizanye imiti n'imfungurwa, kubera ko muri ivyo bice atakintu na kimwe cyamera. Ivyo bigategwa kandi n'ubukanye buraho hantu ari bwinshi cyane. Mu gihe cici naco naho urubura ruba rwayonze mw'ibahari, bigatuma bakoresha ubwato mu gushikana imiti ndetse n'ifungurwa. Mu muji rero uburovyi nico kintu ca mbere bakora cyane, aho usanga abana afashe amabarene manini cyane, kandi iyo bayifashe barene baragigabura umuji wose ukaronka. Mu gihe bahejeje kubaga barene bafashe baragikatamwo uduce duto duto cyane, inyama bakazibika mu mazi kubera ko abakanye cyane ntaco ishobora kuba. Munyemerere rero aho tuhave twibandaniriza urugendo, noneho tuje mu majepfo ya Australia, ahantu ushobora kugenda amasaha 2 uvuye Sydney. Ni ku nkengero z'uruzi bita Jellyfish Bay, aho dusanga umusenyi wera cyane kurusha iyindi micanga yose. Ariko igitangaza nikiri kuri uwo musenyi gusa, ahubwo igitangaza kiza kuba mwijoro, aho amazi atangura kwaka urumuri rw'ubururu, aho ubona neza ko bibereye ijisho biryoshe kuraba, waba umusenyi canke amazi, byose biba biriko byaka urumuri rw'ubururu. Babyita bioluminescence. Bioluminescence rero ni urumuri karemano ruva ku tunyabuzima duto cyane bita plankton. Igihe rero umuyaga canke mu mazi hagiye y'umuntu, rwa rumuri ruca ruboneka neza cyane. Iyo uri kuraca ku mucanga waho uba umeze nk'uriko aragendera mw'ijuru ryuzuye inyenyeri. Bikavugwa ko kandi urwo rumuri atanga rukambi rugira ku bantu ndetse no ku bikoko biba muri ayo mazi. Utwo dukoko rero dutuma ayo mazi yakura urumuri rw'ubururu ngo nta muyaga nkuba uba wabayemo, ahubwo ngo muri utwo dukoko ngo twifisemwo ico bita lucifere, ndetse na molekile itanga umuco, ndetse kakagira na enzyme yitwa luciferase ituma lucifere ikora reaction. Iyo rero reaction ibaye nivyo bica bivyara umuco w'ubururu. Iyo uri kuja mu mazi ubona ari ibintu byiza cyane kandi binezereje. Iyo bioluminescence rero ntiraho gusa kuko iri henshi cyane, nk'ayitwa Mosquito Bay muri Puerto Rico, Laguna Grande, Tayama Bay mu Buyapani. Aho mu Buyapani ntibituruka kuri twa tunyabuzima twitwa plankton gusa, ahubwo urwo rumuri runaturuka ku binyabuzima byitwa squid, ugasanga ni urumuri rusa neza cyane. Ariko rero reka urugendo rwacu rubandaniriza ahantu hadasanzwe hatangaje cyane. Twamaze kugerayo ni muri Indonesia, mu buraruko bw'ikigwa ca Java, aho dusanga ikiyaga gitangaje cyane citwa Kawa Ijen Lake. Ni ikiyaga uraba ukabona ni ciza, ukabona gisa neza cyane kubera ko gisa n'ubururu. Ariko nanone kandi ivyo by'ubwiza tube turabishize ku ruhande, kubera ko iyo bagipimye kino kiyaga basangamo acide sulfurique iri hejuru cyane, ku buryo pH yayo ari ubusa n'ibice 2, ku buryo muri ico kiyaga ushizemwo icuma gihita kiyonga ako kanya nyene. Gaze yayo iva muri ico kiyaga nayo ni mbi cyane kuko yica amahaha, ku buryo ushobora no kubipfiramo. None ni gute abantu bakunda kuja gutemberayo cyane?
abanyagihugu baho naho bahafise akazi gakomeye cyane kandi kabinjiriza amahera menshi mu kwimba umushonge wa acide sulfurique, ariko iba yakomeye kubera iba yamaze kuba nkibuye. Buri munsi aha hantu bahakirira ingenzi zirenga 500 ku munsi. Ku murango rero ikiyaga ca Kawa Regional Lake kiba gisa neza cyane, gisa n'ubururu, ubona ko gikikujwe n'imisozi. Iyo hageze mu ijoro rero niho habiri bitangaza kubera ko y'amazi atemba aca atangura kwaka urubeya rw'ubururu, kubera ko iyo acide sulfurique igeze hanze ica yakurubeya. Ayo mazi nayo y'ico kiyaga ntasanzwe nk'uko twagiye tubigarukako, arimwo acide sulfurique iri ku rugero rw'ubusa n'ibice bibiri. Kugira ubitahure neza, iyo bashizemo nk'ikintu c'icuma gihita kiyonga ako kanya nyene. Gaze nayo isohoka muri ayo mazi ni mbi cyane, harimo acide sulfurique nyinshi cyane. Ubwo kandi hakabamo sulfure d'hydrogène nayo ni mbi cyane, hakabamo na dioxyde de carbone. Ayo magaze yose rero agira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'umuntu. Agiyeyo atikingiye ngo wambare maske zigufasha guhema neza. Ingenzi rero iyo zigiye aho hantu zigenda zikingiye cyane kugira ngo ntiziyicire ubuzima bwazo. Ariko nanone kandi abantu bahimba ya mishonge ya acide sulfurique niba bikingiye cyane kubera ko usanga bipfuze impuzu gusa ku mazuru. Ibyo bintu bimba rero babikoresha kenshi na kenshi mu miti, ndetse bakanabishira mu isukari n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Munyemerere rero tuze tugaruke ku gice ca kabiri ca kino kiganiro, aho tuzogaruka ku bice byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi bitangaje cyane. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyariko ariko yitwa cyo ndagusaba kandi no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, nyuma tuze twisange tuzi ibyo benshi batazi. Ciao ciao.